radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu muri 2025. Uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arasabirwa gukurwa ko ubudahangabwa nk'umukenguza amateka kugira ngo abone gukurikiranwa ku byaharegwa. Mu gihe mu makungu yose uno munsi hahimbaza umunsi wahariwe abakozi n'akazi, amashirahamwe y'abakozi mu Burundi afise umwitwarariko w'ubuzima butera buzimba. Nitworangiza tutabibukije ko ingorane nyamukuru uyu munsi zihanze abakozi n'abanyagihugu ari ubuzima buzimbye. Ibiciro by'ibintu byose byankenerwa byaraduze ku rugero atawubonaho ruzogarukira ku buryo abantu batagishoboye kubaho. Hari n'ikibisonga ingorane imaze iminsi itari mike y'ibura ry'ibitoro. Muri Sudani ishirahamwe mpuzamakungu ryatanguye gutanga imfashanyo mu bibanza bibiri byo mu mujyi wa Khartoum byahungiyemwo abantu kuva intambara itanguye harashize imyaka 2. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Nina Iradukunda. Nongeye kubaha ikaze. Ibinyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimenyesha yuko umujanama mu by'umutekano ku rwego rw'igihugu agiye gusezera mu kazi. Mark Waltz yakomeje gushingwa ijisho kuva igihe hari umunyamakuru yatumiwe kubwo kwihenda mu kiganiro ku rubuga rwa Signal carimwo abategetsi baganira ku myiteguro yo kugaba ibitero ku mugwi w'Abahudhi muri Yemen. Ibiro vya President White House ntibiremeza nimba agiye kuva mu kazi, ariko President Trump yitezwe yuko aja gushikira ijambo mu mwanya uri imbere. Bwana Waltz yazoba abaye uwa mbere atakaje akazi kiwe mu butegetsi bwa Trump kuva agarutse mu biro by'umukuru w'igihugu mu ntango z'uyu mwaka. Leta ya Ukraine yatangaje urwandiko rw'amasezerano yashize kw'igikumu hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijanye no gusangira inyungu zizova mu butunzi bw'amasoko ntanganguvu hamwe n'amabuye y'agaciro muri Ukraine. Ruvuga ku migenderanire irama muri Ukraine nk'igihugu kirangwamwo umwidegemvyo, ubudahangagwa n'umutekano. Imfashanyo yose izotangwa muri kazoza iturutse muri Amerika izofatwa nk'umutahe ushowe muri iyo migenderanire, ariko urwo rwandiko ntaco ruvuga nimba hari imfashanyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze gutanga zizoheza zigasubizwa. Ivyo Trump yamye asaba mbere nta nubwo birimo nimba Ukraine yarasezeraniwe kubahirizwa umutekano na Amerika nk'uko ubutegetsi bwa Kiev bwamye bubisaba. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uwahoze ari umukuru w'ico gihugu Joseph Kabila yasabiwe kuvanwa ko ubudahangagwa nk'umukenguza amateka kugira ngo bikunde ashengezwe imbere ya sentare. Byakozwe n'ubushikirazamanza bwa gisirikare nk'uko bitangazwa n'umushikiranganje ajejwe ubutungane. Joseph Kabila yagirizwa ivyaha birimo guhemukira igihugu ndetse n'ubwicanyi. Leta ya Kongo yari isanzwe yagiriza Kabila kuba inyuma y'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 uyigwanya mu buseruko bw'ico gihugu. Bikaba byakomeye gusumba kuvaho bivugiwe yuko yasubiye mu gihugu aciye mu karere kagenzurwa n'uwo mugwi ugwanya leta. Ni inkuru ya Prime Nikumagenge ari Nairobi. Nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila asanzwe ari umukenguza amateka ubuzima bwiwe bwose. Kugira ashengezwe imbere y'ubutungane rero ni ngombwa banze kwamburwa ubudahangarwa ahabwa n'ico cubahiro. Mu itangazo ryo kuwa gatatu mw'ijoro umushikiranganje w'ubutungane Constant Mutamba yavuze yuko ubushikiriza amanza bwa gisirikare bwabisabye inama nkenguza amateka.
Mutamba avuga ko ubwo bushikiriza amanza bufise ibimenyetso simusiga ku byaha by'ubuhemu, ubwicanyi, kuba mu mugwi urwanya igihugu, ibyaha by'intambara n'ibyaha bikorewe zina muntu vyagirizwa uwo yahoze ari umukuru w'igihugu. Joseph Kabila ntacaravuga kuri ibi vyaha bikomeye Mutamba yavuze yuko yagirizwa. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yavuze yuko Kabila ariwe muntu nyawe ari nyuma y'intambara iri kwirabera mu buseruko bw'ico gihugu, amwagiriza gushigikira umugwi M23 witwaje ibigwanisho. Kwinuba Joseph Kabila vyarushirije gukomera kuva aho bivugiwe ko inyuma y'imyaka hafi 2 ataba mu gihugu yatashe akinjirira Igoma hagenzurwa n'uwo muhari M23. Aho haraheze indwi zibiri, ariko gushika ubu Kabila ntiyigeze yemeza ko yagiyeyo, ko ari yakiri canke ngo avuge aho yoba ari muri iki gihe. Abashigikiye Joseph Kabila bagiriza leta ko imaze igihe ikora ibikorwa birimo gufatira amatungo yiwe mu gihugu no kuburagiza bamwe mu mugambwe wiwe. Kabila w'imyaka 53 yategetse ico gihugu ca Kongo imyaka 18 kuva mu 2001, aho yari afise imyaka 29 gusa, akaba yasubiriye se Laurent Désiré Kabila ahejeje kugandagurwa. Arakoze Prime Ndikumagengereka twereje mu makuru yerekeye abakozi n'akazi mu Burundi. Inani z'amashirahamwe aharanira inyungu z'abakozi Kosibu na CSB zivuga yuko abakozi bo mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu babayeho nabi nako muri kino gihe kubera ubuzima buguma buzimba uko bukeye uko bwije. Ayo mashirahamwe avuga yuko vyunyugwa n'ikena ry'ibitoro rigira rimara imyaka 4 ryugarije Burundi rigahungabanya imirimo y'ubutunzi. Ayo mahuriro aranegura kandi ico yita ubuzi butangwa atamuco canke bugatangwa hisunzwe ikimenyane gishingiye kuri politike. Izo mpuzamashirahamwe zabishikirije kuri uyu wa kane igihe Burundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe abakozi n'akazi. Asaba umukuru w'igihugu gutunganya ibiganiro birimwe imigwi yose kugira ngo bigire hamwe nako ingena hoboneka umuturama kuri iki kibazo. N'inkuru ya Jidasi Hundimpundu. Nubwo wari umunsi wahariwe abakozi n'akazi, bamwe mu bakozi bari bitavye ibirori mu gisagara ca Bujumbura usaboneka ko batari banezerewe. Hari n'abase kuvugisha ibimenyesha makuru igihe vyariko birababaza ingene babona uwo munsi, bakaba basiguye ko bavuze kuva kera ariko ko atakiravamwo. Iyi myitwarariko yagaragariye no mwijambo ryashikirijwe na Celestin Savyimana yaserukiye inani mpuzamasendika Kosibo na CSB. Yatanguye anegura ingene ubuzi butangwa bidaciye mu muco. Akazi nta gaciro kagihabwa kubera imigambwe, ugasanga hamwe iyo hagomba gutangwa akazi aho guhiganisha bene Burundi bavyipfuza mu kunganisha abarundi bose imbere y'amategeko, intonde z'abakaronka ugasanga zivuye mu migambwe, naho rimwe haba uruhendo ngo guhiganishwa. Ivyo navyo bikaba biri mu karenganya abakozi biyamiriza. Aha umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanze inyishu. Hakazi umuntu agashoboye, reka kwirigura avuga ngo kamwana wa mama, hakazi ugashoboye uzozanganywa azazaranyandikira kuri WhatsApp nibarizo wamurenganije. Ibintu bitera indyane mu gihugu ni ibintu by'akamwana wa mama na karenganyo nibiturire, ivyo dukwiye kubisezerera ngaha muri iki gihugu cacu. Celestin Savyimana yaserukiye Kosibo na CSB yagarutse kandi ku makuba abakozi babayemwo kubera ibihe bitoroshe by'ubutunzi. Nitworangiza tutabibukije ko ingorane nyamukuru uyu munsi zihanze abakozi n'abanyagihugu ari ubuzima buzimvye. Ibiciro by'ibintu byose byankenerwa byaraduze ku rugero atawubona aho ruzogarukira, ku buryo abantu batagishoboye kubaho. Hari n'ikibisonga ingorane imaze iminsi itari mike y'ibura ry'ibitoro bigatuma umuntu wese abura icyo afata n'icyo areka. Twobasaba ko hoba ibiganiro vya vuba birimwo imigwi mikuru vyotuma haba intango y'inyishu kuri ubwo buzima buzimvye be n'ikibazo c'ibura ry'ibitoro. Umukuru w'igihugu mu gutanga inyishu yashimikiye cane ku kungene abakozi bakwiye guhindura ingendo kugira bakwamura ubutunzi. Ibanga ryo kuzimbura ubuzima no gukora ukamisha itunga kama Imana yaduhaye, nico conyene kizotuma ubuzima buzimbuka, kuko Imana yarabiduhaye vyose biri ngaho. None dushaka kwiyicarira ngo vyizane je kurondera ifashanyo yo kubagaburira. Kweri genda murabe mu bindi bihugu biteye imbere, none baba bakuraho iryo tunga, none twebwe harazibiye aho barikura, haruguruye ni twebwe turi binebwe. Ku yindi myitwarariko abakozi batura leta, umukuru w'igihugu yishuye ko
aribo nyabona bakwiye kwibaza ibibazo kubera leta aribo nyene yaciye ategeka ko kuva uno munsi baja hamwe bakiga ingene hoboneka umuturama ku ngorane zitandukanye bakazomuha icegeranyo mu kwezi kw'indwi. Igipolisi muri Tanzania cataye muri yompi umuntu akekwa yuko yagiriye nawe umupatiri azwi cyane yuko asanzwe atihanganira akarenganyo. Patiri Charles Kitima asanzwe ari umunyamabanga w'inama nkuru y'abepiskopi mu gihugu yakubiswe n'abantu babiri mu nzu yo kwivuniramo akanyota mu mujyi wa Dar es Salaam bamukubita ikintu camukase mu mutwe. Ubu mugabo bakavuga yuko hari mu bitaro asa naho ataco akibaye. Hatanguye kuduga icuka kibi mu gihe amatora yegereje mu kwezi kw'icumi ngaho muri Tanzania. Kizigenza mu batavuga rumwe n'ubutegetsi Tundu Lissu arapfunzwe akekwa ko icaha co guhemuka, kandi benshi mu batavuga rumwe na leta baheruka kuja barafatwa bagatabwa muri yompi canke bagategwa abandi nabo bakanyuruzwa. Imumva ni BBC gahuza miryango, tugeze ku isaha 1:20 mu karere k'ibiyaga binini. Ishirahamwe mpuzamakungu rimenyesha yuko ryatanguye gutanga imfashanyo hagati y'umujyi wa Khartoum muri Sudani kuva intambara hagati y'abavuka gihugu yadutse harashize imyaka 2. Ubwo rwego gongeye kandi gutera kamo ku kibazo c'ubwicanyi bw'ikivunga n'ubu bukibandanya ku banyagihugu basanzwe. Inkuru ya Charles Haveland mwishikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Iyi ntambara ihanganishije mukuru w'igisirikare n'uwahoze amwungirije yatumye umurwa mukuru ubizingiro ry'intambara imaze amezi menshi imena amaraso. Inkengero za Khartoum aho kera kabaye abagera ku 20,000 barimo uwitwa Arazari batangiye kubona inkunga y'ibiribwa, bavuga ko bugarijwe n'icyago gikomeye cy'inzara. Ni mu gihe kandi umukuru w'ishami rya Loni ryita ku burenganzira bwa muntu Volker Turk avuga ko amahano abera muri Sudani asa n'atagira umupaka. Avuga ko mu majyaruguru ya Darfur ibikorwa by'umutwe w'abarwanyi ba RSF byo kwigarurira umujyi wa El Fasher byahitanye abasivile batari munsi ya 542 mu gihe cy'ibyumweru 3 gusa. Yanavuze ku cyo yise ubwicanyi bwa kinyamaswa bukorwa n'impande zombi zirwana muri leta ya Khartoum. Muri Kenya abantu baguye mu gahundwe bumvise inkuru y'umushinga amateka yarasiwe mu ibarabara mu mujyi wa Nairobi. Charles Ogondo Were yaracwe n'umuntu yamukurikiye ku ipikipiki aramanuka amurasa amwegereye. Perezida William Ruto yavuze yuko abagize uruhara muri ubwo bwicanyi bategerezwa kubibazwa. Umushoferi n'uwundi muntu bari kumwe mu modokari ya Bwana Were barokotse. Igipolisi kikavuga yuko bwari ubwicanyi bugambiriye wenyene. Nyakwigendera yari uwo mu mugambwe ODM utavuga rumwe n'ubutegetsi. Imbere yo kuja mu runana tubabwiye yuko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Bwongereza ryatangaje ko ritazosubira kwemerera abagore bahinduye igitsina canke aba transgender gukina mu migwi y'abagore kuva mu kwezi kwa gatandatu. Urwego shingwantwaro rwa FA rwavuze yuko rwahinduye amategeko inyuma yaho mu kwezi guheze sentare nkuru iciriye urubanza ku kibazo co kumenya ukwiye kwitwa ko ari umugore uwari we, ikemeza yuko bazofatira ku gitsina umuntu mu bisanzwe aba yaravukanye. Birakekwa yuko abahinduye igitsina bagera kuri 200 bashobora guhura n'ingaruka z'iki cemezo ca FA. Muri Ekose hoho ico gihugu gishobora gufata iyo ngingo igatangura gukoreshwa kuva mu isekeza ry'amahiganwa y'umupira w'amaguru azokurikira mu mwaka uza. BBC gahuza miryango, reka ubu naho duhakanya abakunzi b'urunana. Umuryango wa Honorine ukomeje kumwotsa igitutu ngo ajye kwereka ibirori. Hagati aho umukobwa Jana yakomerejwe n'urunana. Ariko badi mbere yuko dutangira akazi nimureke twumvikane igihe dutahira n'ukuri. Nyumvira sorry Nadi ahise atekereza igihe cyo kurangiza akazi atari yanagatangira. Ariko nyamara ndumva ibyo sorry navuga ari ukuri. Tugomba kugira igihe cyo gutaha kugira ngo tujye no mu yindi mirimo. Ibyo makuru atavuze nibyo. Twanapanga izindi gahunda. Ahubwo ngiye nimureke mbabwire. Harya ubwo munsi ko Nadine yabyaye?
yego disi ngo Nadine yarabyaye. Ibyo se ubundi hari utabizi? mfite igitekerezo rero. Mwaretse tukajya guhemba Nadine abadi. Bande mujyana kujya kumuhemba? Twese tugende nyine nk'abagize koperative yacu. Yewe ariko njye muransekeje koko. Ubwo se Nadine muramusura nkandi? Hari ubwo ari umunyamuryango wa koperative yacu? Urumva se bitaba ari byiza Nyiramari? Nta soni. Ubwo dufata amafaranga ya koperative ngo tugiye gusura indaya Nadine tunayihembe. Ariko ubu ni umubyeyi yarabyaye. Ni mumbabare di abamuteye inda bazamuhembe. Ariko ndumiwe ko uzi ko ingine yari inkuru. Ariko nanjye Nyiramari zatumye nongera kubitekereza. Isuko ndumva nta mpamvu yo kujya kumusura da ko ntago ari umunyamuryango wa koperative yacu. Ariko se ubundi ndinde wabemerera gufata umutungo wa koperative ngo mugiye guhemba iyo kabweri idafite aho ihuriye na koperative yacu? Okay, noneho reka mbaye ikindi gitekerezo. Murebwa rero ubundi ateye ate? Noneho reka buri wese azikore ku mufuka ariko tujye kumusura. Tumushyire ifu y'igikoma byibuze. Mwese muri abagore muzi ubuzima bw'umubyeyi nyuma yo kubyara. Nta kibazo rwose nabyo. Amafaranga buri wese aratanga kuye. Muyatange cyangwa muyareke. Ngiye mubajya kumusura ntimumbaremo. Ariko Nyiramariza rwose. Yewe giye rwose bajyayo ntibansiga. Nkeneye n'udukuru wa. Niba mugende rero ibyo birabareba. Aha, dore ngaho akira umwe iyo miti yawe rwose nta kundi nabigenza. Bereza n'inywere nizere ko wabisekuye neza. Ya akira dore nabisekuye neza nanabiyunguruye rwose nk'uko bishaka. None nagira niko nakubwiye kujya kwa muganga ukaba uwanze. Ariko kwa muganga ufite amafaranga yo kunjyanayo Pascal. Mu ibyatsi byawe rero maze ureke kunshoraho impaka. Niba hari icyo bikumarira ubwo nyine bikikumarire ubona akabaraga wite no kuri uriya mwana urwaye. Reka nivure gakondo. Ngaho re uko utangiye kuruka se kandi utaranasoma. Birarukiye Pascal. Umuti ukunukira se ubwo urumva uri bunywera. Ihangane nyine ni umuti ubwo nuko uteye. Mana yanjye reka ngerageze ndebe. Ewe sawa rero reka nigire mu kazi ubwo ukomeze wite no kuri uwo mwana urwaye. Genda. Mukobwa je. Karame. Nanubu waramutse mukecuru. Uramutse neza. Niko kugeza na nubu sura cyaruka. Ejo wavugaga ko wabitewe nuko warayinyoye inzoga. Niri joro se warayinyoye inzoga mukobwa je. Oya. None kuzindutse umeze nkuko ejo wari umeze. Nanjye ubu byanyobeye pe. None se na bya bindi byo kumva ufite isereri nabyo uracyumva uyifite? Uko nazindutse meze ejo nubu niko meze pe. Ariko ubwo ntiwasamye ma? Ye nsama. None ubwo se urumva ibyo bimenyetso atari byo gutwita? Mana yanjye. Nyamara rongeye sinduwe ejo umugore we. Byashoboka se? Mana yanjye. Nyamara birashoboka da. Uzajye kwa muganga kwipimisha urebe. Mana yanjye we nabigira nte? Ariko ubundi telefone yakomeje guhamagara ntumva urimo urampamagara. Yego mana yanjye inyogokuru si uko ampamagaye. Aro? Uraho nyabu? Uraho nyogokuru? Yego mana nari nagize ngo wayitaye. Nyogokuru ambabarira nari mugiye mu kuhagira umwana. Mbese? Ariko se nyabu? Karame. Ubwo urumva nta soni kuba twarakubajije ikibazo ukaba warakomeje kwicecekera? Ikihe kibazo se? Ubwo umugabo wawe yagushubije iki ku bijyanye n'icyifuzo cyo kuza kugusaba? Mukecuru zana iyo telefone mwivugishirize. Umva ye nguyu nyokorome nimuvugane. Nta kibazo. Niko sha. Karame. Ako si agasuzuguro cyangwa? Kubera iki se ubyita agasuzuguro maru? None ko wakomeje kwicecekera? Ariko ntabwo nacecetse. Mbese ngo ntabwo wacecetse ubu se watubwiye iki? Niko niba uwo mugabo wawe adashaka kuza kugusaba ngo mujye no gusezerana bitubwire uranyumva? Ndakumva. Erega ntugire ngo kubikubwira no kugushora mwana wacu. Ndabyumva. Ni kubw'inyungu zawe wowe ubwayo uri
ndetse no kubw'inyungu z'uwo mwana wawe wabyaranye n'uwo mugabo nubwo natwe dushaka ibyo birori mu muryango wacu. Erega Maru, ntabwo nanjye nicaye. Nyine ndakubaza kuko umaze kuvuga ko uticaye wakoze iki kugeza ubu? Nyine umugabo wanjye narabimubwiye. Hanyuma yabikozeho iki? Kutatubwiye icyo abitekerezaho? Rwose pe ndabizeza ko bizaba kandi vuba. Twabyizera dushingiye kuki? Hashize igihe kingana iki ubwiye nyogokuru ko muzaza ntimuzi? Uzi ko watumye bambatiza irya Semuhanuka? Ni ukuri twatangiye imyiteguro pe ahubwo twari tutarabaha ayo makuru. Uravugisha ukuri? Noneho umugabo wawe yaremeye? Yego niko bimeze. Ndabizeza ko mu minsi mike tuzabaha gahunda rwose. Twatangiye kubitegura. Nuko none icyo nicyo twashakaga kumva. kutse ari igisore rwose. Yewega nubwo rwose birandenze pe. Uhe byari ngombwa Nadi. Hari umuco mwiza wacu se. Ubu se koko nimwakumva ukuntu nishimye pe. Gusa mugira ngo natekereza ko abamama nkamwe mwifitiye ingo zanyu mwaza kunsura koko. Ntago nabitekerezaga pe. Umubyeyi. Ahubwo Nadi hariya nakuzaniyemo akajerekani k'amata n'ifu y'igikoma. Dorere mama cyakabere. Muhakabere rwose. Nukuri mwakoze cyane nukuri murebwaye. Disigeho nyihanganiye naje ntacyo nitwaje. Cyakora ningera mu rugo rwose ndaza kohereza umwana kuzanira igitoki. Yewe nawe urabukoze cyane rwose. Erega niko byahoze. Kare kuba waje kunsura nabyo ni byiza sori. Mpereza kana rero ngaterure. Yewe yanazane rwose. Nizere ko katari bunyanga. Oya ntabwo yanga abantu petire kashonje. Ntwe mama. Mana we ariko uyu mwana ni Stefano Musa. Umva. Uyu rwose nawe ni Stefano neza. Ntabwo yatinyuka kumwihakana ndakurahiye. Wagira ngo ni fotokopi neza pe. Sibyo murebwaye. Ego mana yanjye. Ariko nge ndabona nta gashusho namba pe. Ahubwo ngewe ndabona asa na Patrick. Yego ratamurebwaye. Nubundi sona yari ibishye. Ariko we. Reba neza. Wa mugani. Nanjye mpise mbona rwose asa na Patrick. Nuwa Patrick pe. Ahubwo se we. Karame mure. Ubundi ko Patrick ntacyo abuzi we. Kubera icyo atagutwaye iwe ngo bari huba n'umwana we. Yego rwose. Patrick ntacyo abuze pe. Inzara yifite ibyo kurya birahari yewe dore ko afite n'urutoki n'indi birimerenga. Nk'ibyo gusa se ko afite n'akazi. Ariko Patrick muvuga ntimumuzi hari. Ameze ate? Uzwo kugeza batari yanampamagara. Utambwira se ko ataje no kukureba ku kigo nderabuzima wabyaye. Yiruhiriza iki se? Cyamaye. Ubu nta n'ikintu yari yaguha se. Ariko kiki? Ngo iki? Cyangwa ntiyigize amenya ko wabyaye. Umva. Njye ubwanjye naramwihamagariye ndabimubwira kandi abandi barabimubwira abizi rwose. Yamaye na data. Ariko sura muhungu ateye ate buriya? Ariko nimwihore nawe azabyicuza. Azabyicuza ate se? Ntazabura kumva ko ashaka kureba umwana we ariko byihorera sinzamumwereka pe. Ubwo se urakomeje? Ariko uyu munsi noneho ndabona ari uwa telefone rwose ntizatumye nduhuka pe. Alo? Ugiye kwirirwa Nori? Yego wiriwe neza nyogoku. Ndabona uyu munsi mwankunze ndishimye. Niko ye. Karame. Mbese ugira ngo kuva mu gitondo ubwo watubwiraga ya makuru meza twahumetse nyabo. Habaye iki se kandi? Natwe twahise tumenyesha abandi bo mu muryango ma. Nibyo se? Burya nyokorume yahise abwira bashiki be abwira na base wabo. Erega ubwo inkuru yahise isakara ko umukwe wanyu azaza gusaba muri iyi minsi ya vuba. Yego rwose. Yego mana. Ahubwo se uguze impamvu bibaye ngombwa ko nongera kuguhamagara. Nyine abo bandi bo mu muryango bamaze kumenya iyo nkuru hari ibitekerezo n'ibyifuzo bahise bagira. Kandi koko nanjye numvise ari byo. Ndetse na nyokorume wa wundi mwavuganye mu gitondo yabishyigikiye. Ni ibihe bitekerezo n'ibyifuzo bagize nyogoku? Ngo barashaka ko ku ruhande rwacu bisaba ari ibirori by'agatangaza. Icyo cyo ni icyifuzo cya buri wese rwose nyogoku. Ubwo rero hari ibitekerezo batanze kandi bansaba ko ngomba kurara mbikubwiye. Muri uko gusaba no gukwa urabizi ko hatangwa inkwano. Yego.
iyo nkwano igomba kuba itubutse. Icyo kintu mucyiteho hakiri kare, tuzakiganireho hakiri kare rwose. Mbaye mbikumenyesheje hakiri kare mwuzukuru wanjye. ubwo si inkwano itubutse mwifuza ingana iki nyogoko? Barimo kuvuga miliyoni gusubiza hejuru. Ego ko mana yanjye, ariko ubwo haruzi ubushobozi bw'umugabo wanjye. Umva se n'ibindi yewe, keretse niba udashaka kutwubahisha. Unteze amatwi? Yego. Ngo ibijyanye n'imyambarire, witegure ko nyogosenge azaza kugusura vuba aha, nabyo mukazabyemeranywaho. Ni ukuzambara nk'abakire. Ngo iki? Kwambara bya gikire. Mukazaza mu mamodoka menshi. Ibyo kuzaza birunze mu kamodoka kamwe. Reka. Ariko nyogoko, ibyo murumva umugabo wanjye azabishobora? Ahubwo si byo muvuga azabyemera. none se ko naguha agatebe ariko ntiwicare Stefa? ugira ngo se nje hano ndi buhatinde mukobwa Jean? Reka ashyitse amaronko da. Oya, ahubwo reka mpite ndasa ku ntego nkubwire igitumye nza kukureba. Nta kibazo. Niko ejo warasibye bituma tudasinya amadosiye, none n'uno munsi ntiwaje ku kazi. Ubwo si byo gusinya amadosiye bimeze bite? Urashaka ko umuti wangirikira mu ikaramu? Sha waretse ko ibibazo mfite ahari byinshi. Utambwira ko Pascal aricyo yagukoze? Reka da, ahubwo ni uburwayi. Ejo Pascal yari yambwiye ko mwarwaje umwana. Umwana gusa se ahubwo ko nanjye ndwaye. Ye? Nawe urarwaye? Sha nanjye kuva ejo ndarwaye. Urwaye iki se? Ndakizi se. Wafashwe ute? Sha ibimenyetso mfite nanjye byancanze. Bimeze bite se? Nawe se nsigaye mbyukana isereri, nkumva agaseseme yewe nkanaruka. Ubwo kandi intege ni nke pe. Ku kagoroba nk'ubu nkumva gakonje. Ubwo si yo si malariya warwaye sha? Yaba yari yose ntibibe ibindi koko Stefa. Hari ibintu ukeka se? Urakeka ko waba wararozwe? Oya. Sha njye ndakeka malariya rwose. Iyo ni malariya warwaye pe. Wowe urakeka malariya? Rwose. None se nawe wibuka muri ka gahuru tumaze iminsi dusinyiramo amadosiye, wabonye umubu buhari uretse kuba tutumvise ko waturumye kubera gutwarwa? Sha ubyihorere, ari malariya naba ngize amahirwe. Kubera icyo uvuga utyo? Uzi ko nabitekerereje rangwa idakambwira ko nshobora kuba ntwite. Nibyo? Kandi nanjye nkurikije uko nimva byashoboka pe. Kutwiteze? None se byaguteye ubwoba? Ariko uzi ko ibi bimenyetso bigaragaye nyuma yaho hashize amezi yenda kurenga 3 ntaryamana Pascal Stefa. Rahira rero. Ubwo urumva ndamutse ntwite nabisobanura nte? Uzi ko nanjye mbigezeho ikibazo? Birakaze. Ibi mukobwa jana keka bibaye kuri hacuriki. Ntuzacwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mu runana barangije ikiganiro cacu cyo kuruno mugoroba. Nandi mbere yuko ndabasezera nubabwira yuko kuruno munsi wahariwe abakozi n'akazi, amashirahamwe y'abakozi bo mu Burundi avuga yuko afise umwitwarariko kubera ubuzima butera buzimba. Ibyo ngo bikunyugwa n'igitoro kimaze imyaka igera kuri 4 kidashobora kuboneka neza. Naho muri Kongo uwahoze ari perezida w'ico gihugu Joseph Kabila asabirwa gukugwa ko ubudahangagwa kugira ngo ashobore gukurikiranwa ku vyaha akekwa ko. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Nina Iradukunda, wadufashije mu buhinga bw'ivyuma ni Derek Clark, narenda kibashikirije na Florentine Kwizera. Turabashimiye rero mwese abahisemo BBC gahuza miryango.